Nitwa Niyungeko Richard, ndongoye iri shirahamwe ryitwa Holy Travel Agency. Ivyo dukora ahanini ni ukugurisha amatike y'indege no gufasha abarundi bifuza ko kuja gukora mu mahanga, cane cane Dubai aho nabaye igihe kinini. Umuntu akabafasha ko bagenda bafise ubuzi baburonse badashikayo baja kwirondeza, kandi tukamekinga sure ko abo bantu bagiye mu makampani bafata neza, turanabakurikirana. Donc dufise abo dukorana ngaha na hariya Dubai. Ico ni icambere, ariko icatuzanye ngaha ahanini na kwerekana ibikorwa tugiye gushigikira muri domaine ya sport. Hariho abatwituye bashaka ubufasha nk'uko natwe twafashijwe n'abandi, kandi dushaka ko urwaruka rw'Uburundi rugera kure, rufatwa mu mugongo. Mu buryo buke dufise turavuga tugomba gufata mu mugongo abafise ibikorwa bariko barakora bigira nka biri muri domaine ya encadrement de la jeunesse. Aba bo muri 3x3 basketball twarumvikanye mw'ihiganwa ryabo bazotunganya Igitega le 26 na le 27, twabafashe mu mugongo. Aba handball nabo nyene muri tournoi d'ouverture finale izoba dimanche, nabo nyene twabafashe mu mugongo. Tuzofata mu mugongo igiteramo ca Kigingi. Ni ukuvuga ngo abashoboka batwitura tukumva ubufasha bafise turashoboye kuburonka, turabafasha. Twarafashije na rari, twarahejeje ejo na trésorier wabo, vyaragenze neza. Ni ukuvuga ngo twebwe apart y'amaserivisi dutanga turi prêt gusapotinga urwaruka rufise impano. Muri ico gihe tuzobikora muri ubwo buryo nyene, ni ugukorana namwe bw'abajournaliste, mukamenyesha abantu, mukatumenyesha abafise ibikorwa bikeneye gushigikirwa, natwe ivyo dushoboye tukabikora. Gutyo muri ya ntumbero ya vision 2040-2060 tugire natwe ico dutereye, kuko vyose nitwe tuzobikora, ntawe uzova hanze. Ni mwiyo ntumbero rero twahuriye ngaha, kubw'ugukunda inkino, imipira. Dutegerezwa gukunda n'abajournaliste babimenyekanisha. Batahari ntavyo twomenya, n'abarundi ntibobimenya. Nico gituma mubona abo bose bahari tugiye gukorana. Nsanzwe ndi umufana w'urunani jewe en tant que Richard, apana Holy Travel. Mugabo societe yanje irakunda abafana, kuko abafana buriya duhura tunezerewe tuje gufana umupira. Mu butandukane bwacu rero narahamagaye no mu gushigikira abafana b'imigwi cane cane itandukanye, mugabo iyiri imbere ya yose iriko irakina playoff final. Nico gituma mubona se bari ngaha kugira tumushigikira afana Dinamo mu adversaire, mugabo iyo diversity itahabaye ntivyoryoha. Natambuye ngaha muramubona, ni umufana w'urunani aguma avuga ngo wiwi Runani ya soe wiwi tuzakariro. Ni muri iyo sanse rero turi ngaha, dukoraniye ngaha kugira ngo tumenyekanishe ivyo bikorwa vyose tugiye gukora, tunamenyekanishe n'ivy'iwacu dusanzwe dukora, abarundi babimenye. Nkaca mboneraho n'akaryo ko kubwira abantu, donc service dutanga hari abantu benshi usanga baziyitirira, bariko baravyiyitirira kugira bibe abantu. Iyo umuntu akora ibintu vyiza ntihabura abantu bafise intumbero zo kwiba baca ku ruhande. Muri iyo sanse nagomba mbwira umuntu wese ariko aradukurikirana azobona twebwe nta muntu twaka amahera kuri telefone ngo ngomba kugufasha ibi n'ibi. Dufise ama agence, niyo agence de voyage yonyene ishobora kugira ama branche muri interieur. Mu Rumonge turafiseyo biro, turafise biro nkuko mwahadusanze muri Hotel de Ville, biro numero 12. Igitega turafise biro aho bita muri etage kwa Kocha. Abantu bazi Igitega bose baca bahamenya, bitura ama agence amabiro yacu. Ntibahendwe n'abantu baberetse ifoto canke ngo baberetse ngo aya marogo y'iwacu ngo turakorana. Twebwe nta bakomisiyoneri dukoresha, nta ba agent dufise dukoresha, dukorana n'abakozi bacu. Je mfise abakozi barenga 10 bakorera mu mabiro atandukanye. Ni Dubai ndafise abo nkoresha. Ni ukuvuga atari umuntu w'umukozi wa Holy Travel, nta wundi muntu yemerewe kwaka amahera umuntu ngo nzoguha iki n'iki n'iki. Ni ukuvuga ngo abo mu Rumonge
badusange mu Rumonge kuri adresse imbere ya stade kuri station yo ku Mugerangabo baca bahamenya abahazi kuri etage kwa Nyama. Igitega ni nkuko nyene nahavuze adresse mugabo ivyo kw'iterefone abantu bicunge ntibibwe n'abantu. Entretemps mu Rumonge mvuze hariho n'iyindi ligue tusponsoriza yitwa Kibamba League Cup, nabo nyene nuko turabafata mu mugongo muri tournoi barimwo, iradevelopa impano za football abantu bakiduga hakavamwo abakinyi bamenyekana.